Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza ni kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane ko biriko biravugwa mu bisata nka politike, umutekano, ubutunzi eka n'ibindi vyinshi biriko biravugwa ijya nino mu kibano. Ni musangwe kaze muri ano makuru bivanye naho mudukurikirana muherereye mwe muri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zose uko ari zitanu mu ninganizo nshasha, abadukurikirana baherereye mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika eka n'abari mu yindi mihingo itandukanye y'isi, mwese tubakenguruka ko tubana umunsi ku munsi. Nta yindi nkuru iriko iravugwa hirya no hino mu gihugu c'u Burundi atari inkuru igaruka ku muriro wadutse mu gatondo ko kuri uyu munsi igenekerezo ya 21 myandagaro uyu mwaka wa 2026 mu mazu adasanzwe y'idandarizo i Bujumbura. Ayo mazu akaba ari galeri zibiri zafashwe n'umuriro mu gatondo ko kuri uyu munsi. Hari galeri Les Parisiens yafashwe hafi saa 2 z'igitondo, hakaba kandi na galeri Ndayizamba nayo yafashwe kuri uyu munsi. Amakuru adushikira bamwe mu bategetsi bagize ico bashikiriza imbere yuko dutangura kubageza ko vyinshi biriko biravugwa. Umukuru w'igihugu Vice Ndayishimiye mu mwanya uheze ajeje kuva mu gace rashikiriza ingene ashikiriza ubutumwa butanga ihumure mu barundi bose bagiriye isanganya ndetse bakanaburira ivyabo muri iryo sanganya ry'umuriro ryadutse kuri uyu munsi. Mu butumwa umukuru w'igihugu ashize habona mu mwanya uheze yagize ati: twakiranye umubabaro mwinshi amakuru y'umuriro wadutse muri iki gitondo mu nyubako bacururizamwo galeri Ndayizamba na Les Parisiens mu gisagara ca Bujumbura, aho waturi izo nyubako abe n'ibidandazwa. Turaremesheje cyane abashikiwe n'ivyo vyago, tubasaba kwihangana no kudacika intege. Amatohoza yimbitse yatanguye kugira ngo tumenye icateye uwo muriro. Ubwo rero akaba ari ubutumwa bwashikirijwe n'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu nawe ngo yakiranye umubabaro mwinshi bijanye n'iryo sanganya ry'umuriro, akaba yaremesheje abayishije ivyabo basaba kudacika intege, akaba kandi yasuzereye avuga ko amatohoza yoba agiye gutangura. Benshi bati ibi vyamye bibaho imyaka myinshi, nta matohoza nyezina yigeze akogwa cyane kuba bijanye n'ivyateye isanganya mu masoko atandukanye hirya no hino mu gihugu. Bamwe bati basesa amaraso atacamira bakongera bakadumika ibitunza abanyagihugu, ngese koba ari agasema. Dusubi inyuma gato mu mwaka wa 2013 ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwaruwahutse buraturira isoko nkuru ya Bujumbura. Ayo ni amakuru ahari yemezwa n'amasoko menshi atandukanye ko isoko nkuru ya Bujumbura muri Nzeri umwaka wa 2013 yaturiwe n'ubutegetsi bwayo. Iyi ni isoko yafatwa nk'umutima w'igihugu kuko bivugwa ko ubutunzi bwayo bwaba inusu y'ubutunzi bw'u Burundi bwose. Amatohoza ya Bob Rugurika kerekana ko isoko yaturiwe n'ubutegetsi bwa Nkurunziza, ngo bigakekwa cyane ko amasoko ashari bimazi abapfumu ba CNDD-FDD babategetse kugira ngo barambire ku butegetsi. Bamwe bati iki kirashobora kuba ari cyo kuko nta yindi mvo nimwe yotuma abategetsi bararitiro bariko barapanga ukungene bakenesha abanyagihugu n'u Burundi. Twibutse ko ngo babikora mu gihe Burundi buza mu kibanza ca nyuma mu butunzi kw'isi. Inyuma y'isoko nkuru ya Bujumbura harahiye indiriza yandi masoko adaharurika mu gihugu. Agahombera munwa ni isoko y'Ingozi herutse guturirwa vuba cyane kandi nayo ikaba yafatwa nk'umutima w'igihugu kuva Bujumbura itokombeye. Ingozi ni abadandaza bo mu mihingo yose y'igihugu baje kurangurira ibidandazwa. Ibi bikabandanya kuba mu gihe ifaranga ry'u Burundi riguma ritituka ku rugero ruteye ubwoba. Tunabibutse ko muri uyu mwaka n'igisirikare cy'u Burundi cashikiriwe n'iyo miriro, aho ikambi baze yo kumusaga yaturitse irashira tokombera. Bikavuga ko yari ikambi bisi bigwanisho bikomakomeye kuko bwari bwo bubiko bukuru bw'igisoda cy'u Burundi. Vyabi bigwanisho, amamatera, imiti, ibipfungurwa n'imyambaro vy'igisoda vyose vyarahiye bicika umunyota. Tukanabibutsa ko ibi vyabaye mu gihe abakurikirana hafi vy'igisoda cy'u Burundi bavuga ko abasuda bariko baradebukirwa kubera imishara y'intica nikize hamwe no kuba baragurishijwe muri Kongo nk'abacangero, ariko amamiliyoni y'amadolari akinjira mu mifuko y'umukuru w'igihugu ndetse n'abandi bategetsi batandukanye. Ababo bakagira bati nkuko vyacitse umugenzo muri CNDD-FDD ngo ubutegetsi nibyigira bushaka ko hamenyekana icateye umuriro. Ingozi hoho harabaye akumiro kuko ubutegetsi nibwiriwe buranakora amatohoza y'inkinamico, ngo bahisemwo kwinumira.
ni gute rero isoko igaburira izindi soko zose mu gihugu yosha leta ntikora amatohoza? Intwaro yashimye kwinumira kuko bazi neza icateye umuriro. Si amasoko gusa asha ntihakugwa amatohoza kuko n'impfu zitangaje zishikira abategetsi ntizigera zitohozwa ko. Urupfu rwa Simoni Nyandwi, Adolphe Nshimirimana, Petero Nkurunziza, umushikiranganji Gabi Bugaga n'abandi bategetsi batandukanye ntibigeze batohozwa ko ku mpfu zabo ingene zapanzwe, ingene zakozwe ndetse n'ingene zagenze gushika abo bategetsi bose b'abanyecubahiro batandukanye mu nzego zitandukanye iza politike, umugambwe ndetse n'iz'igihugu bose bazimanganirizwa ubuzima. Ngo batwara ntigera yemera ko aba amatohoza kandi nawe ngiyo bamwisha korerwa nka bimwe yakorera abandi. Bujya kukungene tumaze kubona inyubako y'ubutegetsi ikora ngo urupfu Rwanda yishimiye ngo narwo rurashobora kutazoba ugw'akarago, ngashobora kuzopfa arashwe canke ahawishano nk'uko biriko biravugwa ko mu mugambwe wa CNDD-FDD hari abatirwa ko Perezida Evariste Ndayishimiye atobagerana mu mwaka w'2027 ngo uzobatwara ntazigera rero ngo yemera ko nawe haba amatohoza kuko izoba cishe Evariste Ndayishimiye. Ibi bibera mu gihugu gisanzwe cifumbereje biri mu bituma abavuka gihugu babandanya guta bakomoka. Biragoye gutuma benshi baguma mu gihugu aho abategetsi ari bo ubwabo ngo bicira abanyagihugu bo bakongera bakabaturirira ko utwabo. Igihugu cacu kiguma cinjira mu mwijima wiyongera ku wari uhasanzwe. None ninde azotabara abarundi n'igihugu cabo? Bamwe bati ni ikibazo c'umwanya gusa. Intwaro irasesa amaraso ikongera ikadomeka ibitunza imiryango ngo izote bisenyuke. Nivyo benshi bibaza. Ngo Burundi burakeneye amahoro arama kandi abarundi baranyotewe umutekano n'iterambere nk'uko CNDD-FDD ikiri mu ishamba ikiri umuhari ari vyo yavuga kiri kiragwanira. Ndayishimiye ngo haragira naho nawe ajumararigwa akabura uko yifata kubera ibimaramare. Ngico aca akora naco ntigisanzwe. Ngaca yiga ukungene benshi bo kwigisha ko abantu benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi canke bavuga ibitagenda neza mu butegetsi ari abansi b'igihugu. Ariko ikibazo c'ubukene butezwa n'intwaro ntigihagaze kuri abo bitwa abansi canke se abakunda igihugu kuko bose birabakora ko yoba abizwa kuba ari mu mugambwe canke se abatawurimwo. Ibi vyabaye rero mu gatondo ko kuri uyu munsi vyaje ari agahebuza. Benshi bifashe ku munwa bavuga ko ibintu vyatangajwe na Bob Rugurika bishobora kuba ari vyo biriko birashika muri uyu mwanya. Amagarera abiri Le Parisien na Galerie Ndayizamba yo mu gisagara hagati yafashwe n'umuriro arasha aratokombera nkuko twagiye turabigarukako. Aya ni amaduka manini Le Parisien ndetse iri iruhande rwa Ndayizamba hagati mu gisagara ca Bujumbura na Galerie Ndayizamba yo mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Kuri uyu munsi nkuko amakuru adushikira bivuga yafashwe n'umuriro arashara tokombera n'ibintu vyose vyadandarizwamwo. Guhera igihe c'isaha 12 n'igice zo mwijoro canke se zo mu gatondo kugeza isaha 3:45 uwo muriro ntibwari bwashobore kuzima. Uwo muriro kandi watanguye gufata iduka ryitwa Galerie Ndayizamba isaha 12 n'igice zo mu gatondo hanyuma utandukira n'iduka ryitwa Le Parisien hafi isaha 2 z'igitondo. Ico gihe rero imodoka zizimya umuriro harimwo n'imwe yari yavuye mu ishiramwe UNICEF zagerageje kwihuta zongera ziragerageza kuzimya umuriro ariko biranka zirananirwa kuko umuriro warushaho kuba mwinshi. Nkuko bimenyeshwa n'abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura, igisagara citirirwa umugwa mukuru w'ubutunzi, bavuga ko aya magareri uko ari abiri yari amaze gukomera ku buryo abadandaza n'abaguzi benshi bahahurira. Ivyo ngo bikaba vyabaye cyane cyane kuva isoko nkuru ya Bujumbura ihiriye mu mwaka wa 2013. Ngo guhera ico gihe rero abadandaza benshi n'abaguzi bari basigaye bikora kuri ayo magareri, bamwe bakemeza ko yaratunze abantu benshi cyane. Nkuko bibandanya bivugwa n'abanyagihugu bari muri ivyo bibanza, bamenyesha ko ivyabaye ngo vyari biteye ubwoba cyane kuko abantu babona ko bagerageza uko bashoboye kugira ngo barabe ko borokora ibintu vyabo vyari muri ayo maduka yabo. Hirya no hino hakaba hari ko humvikana amarira n'induru z'abantu bari bihebuye cyane. Mbere hakaba hari n'abagwanye n'abapolisi barimwe n'abadandaza kubera ko bari ko bagerageza kwinjira muri ayo magarere kugira ngo bakure ibidandazwa vyabo. Abapolisi kandi bakaba batwaye abantu bari bashinzwe gucungera umutekano w'ayo magareri kugira ngo babakoreke amatohoza y'ico bacateye uwo muriro. Abategetsi batandukanye bari bahari kugira ngo bafashe mu gucungera igikorwa cyo kuzimya umuriro no kuraba ingene ibintu vyononekaye.
muri bo harimwo umukuru w'igisirikare Murantunge, umukuru w'igisagara ca Bujumbura, umustaneri wa komine Mukaza hamwe n'abaserukiye ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, hadasigaye inyuma n'abapolisi benshi n'abasirikare kugira ngo bafashe mu bikorwa vyo gucungera no mu bikorwa vyo kuzimya uwo muriro wafashe ayo magareri. Abo banyagihugu rero twashoboye kuganira nabo bari mu marira adasanzwe, agahinda n'umwiheburo, bakavuga ko kuva mu mwaka w'2013 abategetsi benshi ngo kiretse ayo marira, intuntu n'umubabaro ngo nta ciza na kimwe bariko barabona bazokwigera bibukira kuri iyi ngoma iriho kuri ubu. Ngo n'uwatubwiye ko yibaza ko ata murundi n'umwe azoyikumbura ngo niyaramuka atembagaye ngikabava ku gakanu. Ibi bigatangazwa n'iradiyo Murantunge, ibi bigatangazwa n'imwe mu maradiyo akorera mu gihugu c'ubuhungiro. Abandi bakibaza ikintu coba gituma abashinganaye n'abapfaso n'ibijunja n'ijambo bari mu Burundi bareka igihugu kigacika umunyota, ngo ntibikure ko ngiyo ntwari itagira izina yo kwitwa nk'uko benshi bariko barabivuga. Ibi rero ni ivyabaye kuri uno munsi vyadugije ishavu mu banyagihugu bavuga ko basanzwe ari no mu buzima bugoye kubera byinshi mu vyankenerwa vyagiye birabura, cane cane aho bagafatira ku barimyi bagiye barabura umwavu wabo w'ikizungu kugira ngo barangure imirimo yabo ya misi yose, bakabandaniza ku bindi bivugwa kandi ku bandi Murantunge kubikorera utwabo, harimwo abakora ikimotari ndetse n'abanyonga amakinga baciwe mu gisagara ca Bujumbura. Hakavugwa ivy'ibura ry'amazi n'umuriro mu bisagara bitandukanye, hakavugwa ibura ry'igitoro mu gihugu, ibura ry'amahera mvamakungu, eka n'ibindi vyinshi biriko biratuma benshi batubuzi bagahunga igihugu bakomoka, harimwo abaganga, abaforoma ndetse n'abigisha bo mu makaminuza atandukanye ndetse n'amashure agiye atandukanye. Abo bose rero ngo bariko barahunga atakindi bahunga, ahubwo bariko barahunga ubuzima babayemwo muri ibi bihe nk'uko amakuru adushikira abivuga. Uturwaruka ruja gupagasa mu mahanga, Parsem ikagiriza leta za Afrika gutuma urwaruka rwazo ruja mu mahanga. Mu gihe hibuka umunsi mpuzamakungu w'urwaruka uhimbazwa ku igenekerezo 12 Myandagaro, ishiramwe Parsem rikangurira abantu guca urwevu no guhindura ingendo ryagirije intwaro za Afrika kutishura ivyo urwaruka rukeneye vyankenerwa, bigatuma benshi mu rwaruka baja kurondera mu mahanga uturusho n'amahirwe rudashobora kuronka mu bihugu vyabo. Kuri uwo munsi Parsem yasavye intwaro zo muri Afrika kuva mu majambo zikaja mu bikorwa bifadika kugira ngo zigabanye umurindi w'urwaruka ruja mu mahanga. Kubwa Faustin Ndikumana, umukuru wa Parsem, ukugenda ku bwinshi k'urwaruka mu mahanga kwerekana ko ruriko ruratakaza icizere. Akavuga ko kazuza k'urwaruka rwa Afrika kavana n'ubushobozi bw'igihugu bwo kwishura ivyo urwaruka rukeneye vy'ukuri, aho kuguma mu majambo gusa. Ubu ni igihe cyo kuva mu majambo tukaja mu bikorwa bifadika kugira ngo dushobore gutorera umuti ingorane nyazo, Faustin Ndikumana nikavuga. Faustin Ndikumana yishimikije amatohoza yakozwe n'umugwi w'urwaruka, yavuze ko hamenyekanye ibintu bitandukanye bibwirizwa kwihutirwa. Muri ivyo harimo kuronka inyigisho nziza, ibikorwa remezo bibereye biteza imbere urwaruka, internet, umuyaga nkuba n'amazi hamwe n'ibipfungurwa bikwiye. Urwaruka rwabajijwe rwanashimikiye kuvya akazi n'ingurane zo mu mabanki vyo koroherezwa kugira ngo bashobore gushira mu ngiro imigambi yabo y'ubutunzi no kugira uruhara mu guteza imbere imiryango babamwo. Kubwa Faustin Ndikumana, ukutaronka inyishu zifadika kuri ivyo vyipfuzo bituma benshi mu rwaruka baja kurondera ahandi amahirwe badashobora kurongera mu bihugu vyabo. Ubushomeri no kudakoresha urwaruka uko bikwiye ni mu ngorane zikomeye kandi ku mugabane wa Afrika. Ishiramwe mpuzamakungu ry'akazi rivuga ko urwaruka rufise ingorane zikomeye zo kwinjira neza mu kazi, naho hari ibimenyetso bimwe vyerekana ko ibintu bimwe biriko biratera bije imbere ku isi yose. Mu mwaka w'2025, no kuvuga mu mwaka uheze, irishiramwe mpuzamakungu ry'akazi ryegeranyije ko urwaruka rurenga miliyoni 262 ruri hagati y'imyaka 15 na 24 rutari rufise akazi, rutiga kandi rutari mu nyigisho z'imyuga. Afrika iyo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara irangwa cyane n'akazi katazwi. Nkuko irishiramwe mpuzamakungu ry'akazi ribivuga, mu mwaka uheze w'2025 hafi ibice 87% vy'akazi kari muri ako karere kari mu gisata kitanditswe, bikerekana ubwinshi bw'akazi kadashemeye kandi kadakingiye bikwiye.
ikibazo rero si ukubura akazi gusa ku rwaruka rwinshi, ikibazo no kuronka akazi keza gahamye kandi gahemba amafaranga akwiye. Ico si ikibazo c'uyu munsi, ariko kubera ko igitigiri c'abanyagihugu muri Afurika kiguma kiduga, ingorane ku masoko y'akazi zishobora kurushiriza kwiyongera mu gihugu. Hingura imirimo mishasha kutazoba kujanye no kwiyongera k'urwaruka rushasha rwinjira ku isoko ry'akazi. Kuva mu Burundi gushika muri Afurika yo mu bumanuko, urwaruka ruja kuronderera ahandi. Mu Burundi urwaruka rwinshi nabwo ruraja mu mahanga kurondera amahirwe, cane cane muri Tanzania, Zambia canke Kenya, hamwe no mu bihugu vyo muri Afurika yo mu bumanuko harimwo Malawi, Mozambique na Afurika y'Epfo. Abandi baja mu bihugu vyo mu Kigobe canke mu buseruko bwa Buraya kurondera akazi n'ubuzima bwiza. Ariko kugenda mu mahanga siko kwama gutuma umuntu aronka ubuzima bwiza. Harabimukira bahura n'ingorane zijanye n'impapuro zabo z'amategeko, ubukene bw'akazi, gukoreshwa nabi canke gufatwa nabi mu buryo butandukanye. Muri Afurika yo mu bumanuko hari abenegihugu b'ibihugu bitandukanye vya Afurika baheruka guhura n'amagume hamwe n'ibikorwa bibangamira abanyamahanga bivuye ku rwanko rushingiye ku gihugu umuntu avamwo. Ivyo rero vyibutsa ingorane abimukira bashobora guhura nazo bamaze gushika mu gihugu bagiyemwo. Abize amashure menshi ariko bakabura aho bakoresha ubumenyi. Mu Burundi buri mwaka hari abarangiza amashure binjira ku isoko y'akazi ariko ntibaronka akazi kajanye n'ubumenyi bafise. Mu barabara y'igisagara ca Bujumbura kikaba arico kirimwo ibiro vyinshi vy'amashiramwe mpuzamakungu mu nzego z'ubutegetsi no mu bikorwa vy'ubudandaji. Urwaruka rwinshi rutagira akazi rumara umwanya munini mu bibanza rusangi kubera kubura amahirwe y'ubutunzi. Bamwe kandi baridogera uburyo bafatwa bahagaritswe n'inzego z'umutekano, cane cane iyo bakekwa ko guhungabanya umutekano no gutera akajagari. Nkuko iraporo ibandanye bivuga ku bijanye n'ivyo, abategetsi b'u Burundi bakunda kuvuga ko urwaruka ruriko rurafashwa biciye muri programme zitandukanye, harimwo ibanki y'urwaruka BG hamwe na Payeje. Leta ikavuga ko izo programme zifasha urwaruka guteza imbere imigambi yarwo, kurema akazi no kugira uruhara mu gukomeza ubutunzi bw'igihugu. Ariko ku bwa Parsemu ivyo bikorwa birakeneye gukomezwa n'ibindi bikorwa vyimbitse kandi birama. Iryo shiramwe rigasaba cane cane ko horoherezwa kuronka inyigisho, akazi, uburyo bwo kuronka imitahe, internet, umuyagankuba hamwe n'izindi serivisi nkenerwa kugira ngo urwaruka rugire icizere mu gihe rugenda rurushiriza kwiyumvira kuva mu gihugu. Kubwa Faustin Ndikumana uti birihutirwa gushiraho uburyo butuma urwaruka rushobora kubaka kazoza kago mu bihugu vyago, aho kurubona rufata inzira zabimukira zishobora kuba ziteye akaga mu kurondera ubuzima bwiza. Mu yandi makuru, Zareka mwikambi, abakenyezi babiri b'impunzi z'abarundi bibugenze barapfuye bataribaruka, intahe zibutse ingorane zo kuvugwa idowa. Ikambi y'impunzi ya Zareka iri mu karere ka Dowa hagati mu gihugu ca Malawi, iri mu ngorane zijanye no kuvugwa. Abakenyezi babiri b'impunzi b'abarundi barapfiriye ku bitaro vy'akarere ka Dowa bari hafi yo kwibaruka. Impunzi zidogera uburyo abakenyezi bafatwa, zikavuga ko cane cane ingorane z'amafaranga. Abakenyezi babiri bari bajanywe vyihutirwa ku bitaro bikuru vya Dowa inyuma yo kugira ingorane zijanye n'imbanya hamwe no kwibaruka. Nkuko bivugwa n'umuntu yiboneye ivyabaye, ibintu vyarushirije kuba bibi igihe abo bakenyezi batashobora kuriha amafaranga yasabwe nk'ingwati. N'abaforoma batabitaho bikwiye, niko avuga kongera koko ivyo ari ubwicanyi bukabije. Ngo cabona arashimika kandi ku ngorane z'amafaranga impunzi zihura nazo kugira zivugwe. Ati bakoresheje amahera yabo yose bari basigaranye kugira bagura igitoro c'imodoka ibangutse yari bajanye ku bitaro. Ivyo ni ibintu biteye ubwoba kandi biteye amakenga. Impunzi itagira uburyo ishobora gute kwisanga mu bihe bimeze gutyo? Dukwiye gufatwa neza kuruta uko. Impunzi zitari nke ziriyamiriza kandi ico zita ikumirwa mu kuvugwa ku bitaro vy'Idowa. Kuri ivyo bitaro abanyagihugu baravugwa ku buntu, ariko impunzi hari amafaranga atazwi neza kandi ahinduka bivanye n'uburemere bw'ingwara, akaba ari yahabwa abaforoma kugira umugwayi yakigwe neza. Ivyo ntibimenyerewe na gato. Natwe ngo dukwiye kuvugwa hakurikijwe uko bigenda ku bandi. Nkuko impunzi zitari nke zabajijwe zibivuga, abo bakenyezi babiri bapfuye sibo bonyene. Zivuga ko n'imiburi buri impunzi zibiri zipfa buri kwezi ku bitaro vy'Idowa kubera kutagira ubushobozi bwo kuriha amafaranga amwe yo kuvugwa. Impunzi ziridogera kandi ukuntu ubuyobozi bw'ikambi hamwe n'ishiramwe mpuzamakungu gitaye impunzi HCR ngo badashira ingufu zikwiye kuri iyo ngorane, zibagiriza gufata ubuzima bw'impunzi nk'ikintu kitari kidakenewe, kandi zisaba ko uburyo bwo kuronka ubuvuzi bwihutirwa butunganywa.
Nyuma y'ayo makenga ubuyobozi bw'ikambi hamwe na HCR barasezeranye ko bagiye kurondera inyishu y'iki kibazo cane mu bijanye n'ubuvuzi. Impunzi zigasaba ko ivyo vyemewe bishirwa mu ngiro n'ingoga kugira ntihaba abandi bantu bagira ingorane nk'izo. Ikambi ya Zareka iriko iriyongeramwo cane abayibamwo. Yari yateguriwe kwakira abantu bashika ku 12,000 ariko ubu irimwo impunzi zirenga 50,000, muri zo abarundi barenga 11,000 nk'uko amakuru ava mu bakorera muri iyo kamba bivuga. Nk'uko impunzi zibivuga rero, uko kwiyongera kw'impunzi ntikujana n'iterambere rikwiye ry'ibikorwa remezo vyankenerwa cane ku rwego rw'amagara y'abantu. Ku mpunzi urupfu rw'abakenyezi babiri rwongeye gutuma kandi haba amakenga ku bijanye n'uburyo bwo kuronka ubuvuzi muri iyo kambi isanzwe ifise abantu benshi cane kandi ifise n'uburyo buke bubafasha. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tushikirwa n'adushikiriza usangiza no makuru bagenzi abo bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Iyo biba biriko biravugwa mu gisata ca politike hagati y'akazi na muntu, ubutungane ibindi byinshi biba biriko biravugwa bigezwe ko. Mu mwanya turabageza ko ikiganiro kidasanzwe ntimuze gucikanwa ni Umuhuza TV, Imana ntibahezagire.